intambamyi yari kwanza yo kumenya ingene nzandurira ubwato urabona nka burya hajya tuvuga ubu buri kuri première position ubundi bukurikira bari deuxième position hari igihe usanga buri kuri 5e position bigasaba ko ubwo bwato bwose ubusimba simba kugira ubushikeyo intambamyi rero nagize y'ubwa mbere mu mutwe navuga ati nk'ubu nogwayo ego zoca bigenda gute kubera uguyemo ngaha hagati ni gakukira kuko uguyemwo urabona amato arafatanye ucuduga uduze ukubita umutwe ku bwato acuta ubwenge ikintu cyose utagikunze ntushobora kukimenya kandi ikintu cyose utagikunze ntushobora kugikora ico gihe tukora ikibazo twakoze ikibazo turi benshi kandi twari abadamu indwi abadufise umuchef de service umwe w'umugabo n'umudirecteur wacu umwe w'umugabo rero umudirecteur wacu yaravuga abagore bazogashobora akakazi abagore n'abantu bakunda kuvyara bakunda kuraba abana bimeze gute bimeze uko ariko twaramutangaje amahoro cyane mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye niza ko meze neza mu banyu no mu vyanyu ivyo muri mu byose ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze ubugira kandi kuri ino chaîne yacu ya YouTube na Irebe Media ishene ibaha ibintu biryoshe cyane ibintu d'actualité ibintu nyamuca muzumva namwe yuko abara makuru canke ibiganiro bimeze neza cyane nkuko vyama uno musi turagarutse ubugira kandi murabizi yuko chaîne ya Irebe Media isanzurikiye mu muryango wa Irebe Company nako barimo isamizi Irebe FM no turagarutse ubugira kandi ni kiganiro mbe mukenyezi ni kiganiro camakira misi yose ku musi wa gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 9 z'umuhingamo tukaba tuyikorera ku samizi Irebe FM nko mubizi abayikurikirana turasanga abakenyezi batandukanye bariko barakora ibica nk'ebiriya mu ntumbero yo kwiteza imbere mu buzima bwabo maze bateza imbere n'imiryango yabo n'ikibano cabo ariko mbere yuko ndababwira aho turi mbere yuko ndababwira uwo tuje kuraba tubane duhakanya kwanza umugenzi wanje ngaha anye abaramutse yongera bibwire tugiye kuza turakorana ikiganiro mbe mukenyezi maze tubandanye mbera karibu cyane murakoze kumwe karibu nabo ndabaha karibu kuri Irebe Media Irebe FM ikiganiro mbe mukenyezi nkuko musanzwe mukimenyereye uretse yuko jewe nje nka mushasha kuri uno mwanya Ketia ntaza kuri wari wenyene ari kumwe na Bella Gloria Akimana tugiye kuza turakorana ikiganiro mbe mukenyezi ya nuko nyamwe mwavyumvise ni Bella ni Ketia mugiye kuza barashikiriza ikiganiro mbe mukenyezi uno musi turi hehe mwana ko twatembereye twavuye gato hariya mu radio turatembera maze tubasange aho bariko barakorera imirimo yabo ya misi nko mumenyereye turasanga bariko barakora ibica nk'ebiriya anye mu kwiteza imbere bwabuzi tuvuga ngo bukora abashinga ntahe gusa ngo abakenyezi ntabwo bakora nabwo nye turabasanga mukobwa ati mwabonye yuko bikunda mwabonye ko bishoboka n'abakenyezi barabishoboye n'ababigeme barabishoboye uno musi tuje kuraba umukenyezi umwe mu bakenyezi abasanzwe bakora imirimo yabo ya misi yose aho benshi tukunze kwita kuri port mbega ajeje iki exactement mbega akora ibiki ni ibintu bisaba ingufu abantu bimana kugira dushike ngaho Bera babwiye kugira dushike ngaho vyagenze gute kugira dushike ngaho twuri ingazi iri hejuru ya Tanganyika batubwiye ni metero 10 nasubiye winshiro zibiri subira nasanze nanje ndi umugabo ndonkoreshe mbe mukenyezi bantu bimana abakenyezi turashoboye kuba nanje nashoboye gushika hano hantu mpagaze vraiment byabaye ibintu bikomeye rero wa muntu abikora ngo misi yose wa muntu ahurira misi yose mbega bigenda gute mbega bishobora gute mbega yavyisanzemo gute nivyo mugiye kumva muri kino kiganiro ndakwibutsa kugira subscribe ndakwibutsa kugira like na share usangize kino kiganiro
abantu benshi maze tubemeze nawe sivyo none tubemeze karibu cyane rero mugumane natwe ikiganiro mu kirabe kiraryoshe cyane naho tutaraheza kugikora ndisire ko kiryoshe reka tumwakire kwanza abanza turamutse atwibwire hama maze cyo tugenda tubandanye atwereke ivyo asanzwe akora mu buzima bwe bwa misi turakora mukire cyane Nicole murakoze cyane turameze neza mwakoze kutyumvira ku mazina mwayumvise nitwa Kwizera Jess Nicole nkaba nkora mu gisata ca Autorité Maritime Portuaire et Ferroviaire du Burundi tukaba dukora ibikorwa bijanye n'uruja n'uruza rwo mu mazi ni igikorwa kitoroshe ni igikorwa mu myaka iheze n'abagore bagikoramwo ariko bivanye n'ubumenyi Imana iduha byarakunze yuko natwege badushira muri ico gisata tugagikoreramwo naho rimwe na rimwe n'abakapitene baraboneka ariko mu byo dukora dusanzwe tujejwe kuraba ubwato bukiri mu en construction tukaburaba bumaze kuja mu mazi buriko burakora tukabugira inspection d'arrivée na inspection de départ hama muri izo inspection turaraba mbega ubwato icuma kimeze gute kiracakomeye mbega umukapitene yitwara gute yambaye uniforme abakozi bamerewe gute barambara neza bafungura neza baryama heza tukaraba ivyo bapakiye yuko batarengeje tonnage ku bwa sécurité y'abakozi hamwe n'ubwato ivyo vyose nitwe tubiraba ko twabonye umenga kugira ushike ngaha n'ikibazo we birakorohera twe twabonye cyo duhere ngaha mbere yuko twinjira indani ego inkuru y'umwana isubira inyuma na jewe ntivyanyoroheye ngitangura akazi nari nzi nyene nakazi hama rero maze gushika kuri terrain ndavuga ati aka kazi nzogashobora kurira ku bwato ku ngazi ahana mitende buri hasi kuko haracarimwe umuzigo iyo umuzigo umaze kuvamwo buraduga gose donc muca muduga gusuma turaduga cane bisaba rero kugira esprit y'akazi ukagira kugakunda uko kari kose ukemera gufata risk kubera iyo udafashe risk nubundi naho nyene ni risk no kutayifata ni kuyiga ego nuko rero murumvise ntimuryoherwe hakiri kare basi ntimuryoherwe hakiri kare agiye kutubwira byinshi cyane Joyce hano agiye kutubwira ibitandukanye basanzwe bakora ngaha anye mbega we nk'umukenyezi biramworohera mbega wewe nk'umukenyezi kuza gukora hano onye mwumvise yuko mu myaka y'imbere canke imisi y'imbere atamukenyezi yabangaha mbega wewe kirashike ngaha byagenze gute reka tujane nawe atwinjira dutembereze mu bwato maze agende aratuyagira mugumane natwe aha rero kome iyi bayita batima ni nk'inzu uko barayibamo barateka bararyama aha rero niho bicara bariko bafungurira baba bafise frigo kubera bagira urugendo rurerure ibi byose mu byo turajejwe kubiraba ko baba bafise frigo aho babika indya urugendo bagira ni rurerure rumara imisi 2 n'igice bavuye ngabagiye Zambia tegeza kuraba ko bafise indya zizobakwira muri iyo minsi bazoba bari mu mazi ego byose singa mamwe ko murabiraba ari ibyo byose nitwe tugakora urumva rero aho naho bafungurira ariko hariyo n'ibindi bintu bakora barafise aho baryama barafise n'ibindi bintu bakora ingene ndabereka ira hano hose ingene bigenda ingene bahakoresha aho hantu ni imiryango mubona na machambre bararamwo naho abakozi bo ku bwato bararamwo tubereke salle de machine kubera kugira ubwato bugende burakenerwa moteur arakenerwa rero muri salle de machine naho nyene turaharaba nuko hatabona neza baratwihanganira gatoyi ani muri salle de machine niho ibintu byose vya technique bikorerwa ego ari butuharabe none Joyce aho hantu tagomba tubereke yuko abakenyezi dushoboye ego mera gutya nyamba ubona ko wotinya gusohoka uraba imbere experience aha niho hakorerwa abatekinisiye abamekanisien bakorera ngaha kubera nabo bakozi bo mu bwato baratandukanye
mu bikorwa. Hanyuma salle de machine turaza kuraba yuko amamotere bukwijije imotere zibiri ko butegereza kugira motere zibiri ya babord na tribord. Kuraba ko bafise groupe zikwiye mu kugira batse amatara bakoreshe n'ibindi byose bikorwa. Hama tukaraba yuko bafise ama protège tempa ibituma bafunga amatwi kugira ngo bruit, turabaraba ko bafise izi protège tempa kugira ngo ziba protège amatwi kubera bruit za moteur. Hama ibi byose nivyo dukontorora, tuba turi kumwe n'abandi dukorana, hariho abamama nyene, hariho n'abapapa dukorana. Rero mu byo tujejwe rero murabona yuko si igikorwa coroshe, ariko natwe twaragerageje gukura amaboko mu mifuko, gukura amaboko mu muzu kugira ngo dukore twiyungunganye, bikunde turere abana bacu kandi duteze imbere n'igihugu. Turaje ku mbono y'igihugu, mukuru w'igihugu yatubwiye nitwoyishikako dushize amaboko mu mpuzu. Ni igikorwa mukora mugenda mu mahanga muce mu mazi. Wewe wamubaherekeza kugira ngo ivyo byose ugume ubikurikirana ingene vyifashe mu ngendo zabo? Ubwa mbere ivyo vyaraba tubibarira biranga, ariko turaja mu maformation. Turaja mu maformation kugira twungura ubwenge ivyo tutazi kugira ngo tubimenye, kandi murabona iyi Lac Tanganyika tuyisangiye n'ibindi bihugu. Rero bica bisaba ko dukorera en synergie, dukore bimwe, ntihagire bamwe bavuga ati aba badufashe nabi, tugiye muri kijya gihugu badufata nabi, tugiye no badufata neza. Nuko uri umukenyezi nturigera wiyumvira kwiga gutwara ubwato kugira ngo? Je ndabikunda cyane, biri mu maraso. Rimwe hakiri ke passage hajya aye narasaba mu capitaine ati imbisa nje kuri manete, akambisa aja kuri manete cyangwa nkaja kuri bar, kubera haba hariho commandement. Capitaine arakubwira ati nugire kuri baboro kuri 10% cyangwa 20 ukagira ivyo akubwiye, kandi narabonye ko ndabishoboye. No ndabona yuko ngize nituru zibiri nkava nkagenda Zambia rimwe cyangwa gatatu, ndashobora kubimenya kuko biri mu maraso, narabikunze. Ndabona ko atana kandi kazi nokora. Reka rero tuduge ndabereka aho bita muri Timoneri, aho bikunda ko bakorera aho manevre. Ibi bitwara umwotsi, amazi, bitwara byinshi. Hariyo zicamwa amazi bashyiramo iye kugira ntibibaturire, babiba bishushe. Rero tuko tujana bita Timoneri, aho kapitene abari. Aho se haracara amachambre, barafise na toilette, akujya mwabonye bafite igikoni, bategeza kugira na toilette. Ako ngaha ni vya barafise n'amadushe, izi zose ni chambre z'abakozi nyene, z'abakozi. Abakapitene, ba chef mécanicien, abamatero, ababaleur niko babita. Rero tuko turaduga kwa kapitene, aja kure kugira abe hejuru bikunde ahabone neza, abone ahantu hose. C'est vrai, hose turacagenda. Aha rero ngo ndabereke, ndakwereka yuko abakenyezi dushoboye, ni bakeyi boshobora guhagarara aha duhagaze. Murahabona aha rero urumva tuhakorera n'imirimo ya misi yose, ntushobora kwikwepa. Turaduga tukamanuka, tukaduga tukamanuka, tukaja munsi. Mwabibonye tuvuye muri salle de machine, ubu naho tuko turaja muri Timoneri. Turashobora kuduga kugira ndahabereke. Abakapitene baba bari ngaha, igituma nababwiye ko hategerezwa kuba hejuru ni kugira ashobore kubona imbere. Natwara hagaze mbega, atwara hagaze canke akicara ngaha. Aha haba hicaye umubaleur, hama kapitene aba yicaye ngaha. Kapitene aba yicaye ngaha, iyi ni manete niyo akoresha, imufasha kuja imbere no kuja inyuma. Hama aha naho bimufasha gukata volant, ego bayita bale. Urumva aba yicaye gutya, aba yicaye uku,
agendera kuri commandement za kapiteni, amubwiye kuri 10 we arakata hamakaraba yuko ngaha iyo 10 yashikanye cyangwa atashikanye. Nuko rero niko kakazi rero kamisi yose icyo naco yoye ibafasha ni radar, ibafasha kuraba mu kiyaga inzira hasi ibafasha kuraba inzira ko hari umusozi cyangwa hari amabuye cyangwa hari ubundi bwato baza guhura nabwo. Turahejeje gutembera, Joyce Nicole arahejeje kudutembereza muri buno bwato. Abantu b'Imana bisaba umutima ugumye, bisaba umutima ugumye. Rero kuba umukenyezi w'umurundikazi akora hano hantu, akora muri bino bintu, turashaka tumubaze Joyce, hano hantu wahashitse gute? Hano hantu vyagenze gute? Wahisanze gute? Mbega nivyo wigiye, nivyo warondeye, canke ivyo nduvuga ati ubuzima bwanse aho buntaye niho nje? Ducire ku muriri. Ngoma ndababwira ingene vyagenze. Harabaye appel d'offre ari muri 2013, harabaye appel d'offre muri autorité maritime, yari cyitwa autorité maritime portuaire et ferroviaire. Hama ndadepota, Imana irabikora ndaronka ako kazi. Sivyo nigiye n'ukuri, ni diplôme yanje ni ya gestion, ariko vyasabye ko ngira ubwenge no gutahura no kwihweza cyane, kubera bisaba ubwenge kandi bigasaba no kwitondera ivyo vyose uri kurabona. Cyansanga rero ako kazi naka waje utazi igenda kudepoza, hariho ama service menshi, ariko je naciye ntora ako kuba Jean Jogère, niyo bari banditse. Hama papa wanje nawe yarakoze ngaha, na sogokuru wanje yarakoze ngaha. Rero ndamubaza papa wa Jean Jogère ni biki, aca arambwira n'ivyo bakora n'ivyo bajejwe. Hama ndaza ndakora ikibazo ndagitora, ndaronka akazi. Tugira Imana rero tuba dufise umu inspecteur yize mu Bubirigi, niwe yadufashije kugira tumenye ibyo byose naberetse, kubimenya amazina, numva warize gestion kugira umenye bare, umenye biragoye ata muntu abikubwiye. Hama bica bisaba rero nanje kugira kubikunda, kubera ikintu cyose utagikunze ntushobora kukimenya, kandi ikintu cyose utagikunze ntushobora kugikora. Nagize rero kugikunda cyane, isanga rero nabimenye. Hama ndashimiye n'abarongozi bacu baragerageje kugira ngo batwungwere ubwenge, bakadutwara kwiga kugira tugire iyo capacité de renforcement de capacité muri ibi na biriya tutazi tutigiye, ariko tubimenye kuri terre. Hama tuce tuja no kuvyiga muri theorie. Urashitse ngaha mbere na mbere ugishika ngaha, wasanze abakenyezi bangana gute? Mbega wakiriwe gute nk'umukenyezi? Mbega ntihabaye vyari none uyo muntu uko watubwiye uriko wadutembereza ati bwa mbere nta bakenyezi benshi babikora, wowe wakiriwe gute nk'umukenyezi? Nta majugement yahabaye ati none ujaje gukora iki, ujaje bubiki, ntazi akazi dufise nk'engene kangana? Vyari bimeze gute? Wakiriwe gute? Ico gihe tukora ikibazo, twakoze ikibazo turi benshi kandi twari abadamu, indwi. Abadufise umuchef de service umwe w'umugabo, n'umudirecteur wacu umwe w'umugabo. Rero umudirecteur wacu yaravuga abagore bazogashobora aka kazi. Abagore n'abantu bakunda kuvyara, bakunda kuraba abana, bimeze gute, bimeze uko. Ariko twaramutangaje ko twarabo bagore, twaramutangaje ingene twakora, ingene twitanga, twaritanze kugira ngo bikunde dushika uno munsi. Tugakora amasaha menshi, tugatonda na samedi, tugakora na dimanche, kugira ngo tumenyereze, kubera cyari gisata gishasha, byasaba ko dushiramo inguvu nyinshi kugira ngo n'abantu bakimenye. Rero igeje ntangura akazi natanguye ari tariki 1 z'ukwezi kwa gatandatu. Hama cyasanga hari ubwato tuvuga convoi, abari amato menshi agomba gende. Cogiye twarakora gushika mu ijoro, 3 y'ijoro. Twari hariya hano kuri Kenor, hariya mubona amazi yarenge, ni amato formera convoi. Turiyo rero ntihabona,
hariho amariske menshi, umugozi urashobora gucika, ico gihe umugozi uracika ntitwamenya naho ucikiye. Muri ubwati ndani oya twari hasi, twebwe tuba turi hasi kuko tuba tuje kuburungika, twe tubahereza permis de sortie. Ego umva ko ndagira ubwoba bwa mbere, ndavuga aka kazi nka burya twagize cyane wewe bwararenga. Ndagira ubwoba ndavuga aka kazi nzogashora ko harimo riske nyinshi, ariko mu nyuma ndavuga ati ata riske nyene navyo nyene ni riske. Ego hama mu nyuma rero ndabimenyera. Turafise n'abandi badamu dukorana muri service yacu, turabadamu 4 n'abagabo 4. Ego urakoze cyane. Joyce, uratanguye akazi, urakoze nize intambamye warahuye nazo nk'umukenyezi ari mu kazi kagoye, ari mu kazi katamenyerewe n'abakenyezi cyane, zoba zaragushikiye mu kazi kawe? Intambamye zari zo kwanza zo kumenya, kubera ayiwacu nta shuri rya marine rihari. Bisaba ko tuja kwiga hanze y'igihugu. Ego nabo duse ngaha abakapitene n'ibiki bagiye kwiga hanze baraza, hari nabo ntitubafise benshi. Intambamyi yari kwanza yo kumenya ingene nzandurira ubwato. Urabona nka burya hajya tuvuga ubu buri kuri première position, ubundi bukurikira bari deuxième position, hari igihe usanga buri kuri 5e position, bigasaba ko ubwo bwato bwose ubusimba simba kugira ubushikeyo. Intambamyi rero nagize y'ubwa mbere mu mutwe, navuga ati nk'ubu nogwayo. Ego byoca bigenda gute? Kubera uguyemo ngaha hagati ni gakukira, kuko uguyemwo urabona amato arafatanye, uduze ukubita umutwe ku bwato acuta ubwenge. Ariko naho wowe uzi koga waguye ngaha hagati y'ubwato na ke ni gake ukira. Ivyo byose rero byarabaye intambamye kuri jewe. Hama kuri biro no kuri Imana bahezagire abategetsi bacu, Imana bahezagire, baradufata neza, baragerageza kudusanasana mu byo tudashoboye kugira ngo tubimenye akazi kagende neza. Nta makomantere menshi yahabaye kuko byari bikenewe. Ego navuga ati twege twabereye intambuko ya mbere ku bandi bamama. Kuva wagatangura akazi nta na rimwe wigeze wiyumvira ati reka aho bigeze nige nanje gutwara ubwato nk'abandi bakenyezi ngira bo mu bindi bihugu? N'ubuye je ndabishaka, ni kubera rero urabona ibintu by'ubuzi hari igihe begizija imyaka. Kubera kugira wige kwiga ubwato bisaba imyaka 4. Rero iyo myaka 4 no kugira uje kuvyiga ari jewe nyene nirihe minervare birazimvye cyane. Rero ukaca usanga naho muri leta baca bavuga ati umuntu afise imyaka iyi niwe yotegereza kuja kwiga iyo myaka irenze ko hama aronke n'indi myaka yo gukora. Ikintu gusa nohimiriza nk'abakobwa bakiri bato bagifise imyaka ishoboye kwiga, bagifise amaraso ashushe, barashobora kwiyungunganya bakabisaba. Nko muri universite hari igihe byashitse bakavuga ati reka turungika abantu kuja kwiga bya maritime, baraja kwiga mu Bubirigi. Nico gihe cahabaye. Ikindi gihe nabo ku kazi wacu hariyo 3 bariko bariga, ariko bose na mugore arimwe, abagabo gusa. Urakoze cyane Joyce. Ndashaka kumenya aho ni ku kazi, turumva yuko wakiriwe neza, turumva yuko wafashijwe kugira ushobore kwiadapta mu kazi kagoye cyane. Turashaka kumenya muri ca kibano, muri wa muryango, muri gwa rugo naho vyari bimeze gute? Mu rugo natangiye akazi nkiri muhira, nari bwarubaka ntarubaka. Bari babimenyereye ko ngenda mu gitondo nkata 18 canke bigashika nkata 4 y'ijoro, canke bakaza kudutora ati hari ubwato bwagize ikibazo bakaza kugutora muhira, babaza ku kazi bakatuzana ku kazi. Rero barabimenyereye ko narabibasiguriye. Ego urakoze cyane. Nyuma yaho uragiye mu rugo,
turazi kenshi abashinga ntahe mugeze mu rugo harigabwira ibintu bisubire ariko arabonye ko atwaye umukenyezi agenda mu gatondo hagaruka mu ijoro. Mbega za nshingano zo mu rugo, za nshingano z'umukenyezi uko batubwira ati umukenyezi ico yoba akora cose inshingano yiwe ya mbere n'urugo. Mbega wowe ntivyo bavyarakugoye, wowe wabigenjeye gute kugira ushobore kubisohokamo neza, ushobore kuvyekiriba akazi kawe n'urugo? Jewe n'ukuri byarankundiye. Nagiriwe n'amahigwe umutware wanje twamenyaniye hanyene. Nawe nyine asanzwe akora ngaha? Nawe yakora ngaha ariko ubu ntagikora ngaha. Yari umudeklarara ngaha, twamenyaniye ngaha, yarabona akazi dukora ingene kameze, yarabona n'amasaha dutaha ingene bimeze. Ariko jewe nk'umukenyezi nkakurya bavuga ati turi bamaboko igihumbi. Ndagerageza kuba amaboko igihumbi. Je no muhira abakozi banje barabizi. Jewe nshitse muhira nije noza abana, nije nteka ivyo mwijoro. Abana banje ntibazi kurya indya zo mwijoro, n'umutware wanje ntazi kurya indya zo mwijoro umukozi yatetse. Oya, kuko mu vyo narezwe mama yaratubwira ati ni wowe utegerezwa kwakira umutware wawe, ntutegerezwa kumushira indya ku meza, ntutegerezwa kumushira amazi muri dushe yoge, ntutegerezwa kumutegurira impuzu. N'abana banje nuko nyene nza ngaha ku kazi naje kubategurira ibikenewe vyose. Aho nyene Joyce ubwiye iki babakenyezi bashika muhira bakaramvya amaboko bakaramvya amaguru nako, ubwiye iki babakenyezi bashika ntamenye n'ivyatetswe, wowe urumva uravyitekera akavuga ati n'umugabo akabanza mbega ntibirasha ati sinzi reka mbaze umukozi. Ubahanuye kuko hari abakenyezi babona ati je ndakora, je ndafite ico nzana ngaha, rero turanganya ijambo umviriza uvuga A nkavuga B. Abo bahanura iki kuri uno mwanya? Je ikintu nobahanura nobanza kuja mu ijambo ry'Imana. Imana yarategetse abagabo badukundi, hama itegeka twega abagore tububahe. Rero mu gihe iyo wubashe umugabo wawe naho bumusumbya amahera, naho iwanyu mwo bamutunze, yagukwiye iwanyu mutunze na wakenye, utegerezwa kumenya ko ari umugabo wawe. Utegerezwa kumenya inshingano zawe nk'umumama mu rugo. Urugo n'ubwi wawe si ubw'umukozi. Inzu ni iwawe si y'umukozi. Siwajejwe kuraba ko yakorofye neza, siwajejwe kuraba ko indya zihiye, kuko ni wowe utegerezwa kumenya ivyo usumira umutware wawe n'abana bawe kugira ngo babeho neza. Mu gihe rero uvuye ku kazi, WhatsApp yaratwaye abagore benshi. Hari n'igihe umugabo ataha azanye agasashe ukaza wumva umugore ngo wesha ntare ngo genda utore kajya kantu. Nubuzi ivyazanye. Kumbure n'agakado akugiriye surprise, ariko ugasanga wowe uri mu ntebe warambije uri ku telefone. Ivyo bintu sivyo. Nico gituma usanga n'ingo nyinshi muri no minsi hariho ibibazo. Hari ibibazo biza ari twege tuvyiteye. Ego. Urakoze cyane. Ndashaka ubwira akajambo naho babandi bavuga ngo mbega ujya mugora azobishobora. Mbega bijya bintu azobishobora nka wewe, kuko iyo abandi bantu bariko barabivuga ramengo ni ku munwa, mugabo we turakwisangiye ngaha ukora akazi kagoye twavyiboneye. Urumva wewe nirihe jambo ubwira abo bantu kuko hariho n'abagore bwabo nabo nyene bapinza abandi bagore bagenzi babo canke n'abashinga ntaye bavuga ati ujya mugore ntavyo yoshobora. Kuri babandi babimubuza abakenyezi, kuri babandi baca intege abakenyezi ngo ntavyo boshobora, abo nabo ubatumiriye kugira iki, ubahamagarira iki? Ewe ikintu nohamagarira abagore biyumvira nk'ivyo, murambabarira kuko kenshi ndakunda gutanga uburorero bw'ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana rivuga ati dushobozwa n'uduha inkomezi. Mu gihe rero wewe waremwe, igihe yakuremye yaraguhaye ubwenge, kuko no muri Bibiliya biratubwira tutagira ubwenge uburi gifu. Mu gihe rero utagize ubwenge ucuba igifu. Imana yaraguhaye umutwe, iguha amaboko n'amaguru, iguha n'ubwenge, utegerezwa kubukoresha. Nta muntu n'umwe adashoboye. Byanka gushobokera udashaka kubishobora, utabikeneye. Rero nohimiriza abamama abagore nkuko turi bamaboko igihumbi turashoboye. Udashoboye iki urashobora gushobora ikindi. Udashoboye gukora nk'ibije nkora urashobora kudandaza. Yego. Udashoboye kudandaza urashobora kuja gukorera uwundi. Nobwira ko abakenyezi bose nibakura amaboko mu mpuzu bakore kugiterambere yabo, iterambere rya societe, iterambere ry'igihugu. Kuko tureza amaboko n'igihugu nikizotera imbere. Tureza amaboko nta na kimwe kizopasa. Urashobora kuba udashoboye gukora ariko umugabo wawe akora, urashobora kumubwira ati mama herangura agatungwa
ndagashire ngaho nze ndakaraba kazokunguka. Yego. Kubwawe Joyce wibaza ko vyoba biva kuki kuba gushikisa tugifise abakenyezi bataratahura kwiteza imbere, bataratahura gukora, bataratahura nabo kugira ico baterereye mu rugo ari babandi bo kuguma bicaye. Akubwa babona wibaza ko vyoba biva kuki mu gihe tubona ayandi ma example menshi nka wewe tubona uja ku kazi ugakora, wewe kubwawe ugerageje kubabaza ko vyoba biva kuki? Jewe ingene no bivuga yuko ari ubugaba. N'ubugaba. Ari abantu barireze ukuntu kandi nukutamenya iyo bavuye. Kuki iyo umuntu atamenya iyo yavuye ntabona ni yari karaje. Yego. Mu bisanzwe rero buba ari ubugaba kandi nukuvunana. Muri iki gihe ni gihe cy'amaboko anyurana. Kandi ukuboko kuguma gusega ni kurekura. None wowe rekura ivyo udafise. Oya. Ntibikunda. Nawe waha. Mbe wa mwana wawe uzomuhiki. Kandi hari ibintu batiyumvira yuko twambaye umubiri hari igihe tuwuvamo. Ujya muntu yamaguha misi yose atakiri ruhande rwawe bizogenda gute? Ivyo byose bisaba kukoresha ubwenge. Yego. Murajya makeyi baguha yo gusuma. Urashobora kuyiyungunganya ugakora ikindi kintu. Je morambwira abantu je misigati narayidandaje. Jewe naradandaje injugu kubera sinakunda gusaba. Ibintu vyo gusaba biranababaza. Urazi gusaba umuntu ugasanga afite ikintu arakikwimye. Birakubabaza. Ariko uzi yuko niha. Biraryoshe. Nuko kwiha rero ni gusohora amaboko. Yego. Bayakura mu mpuzu ukayakoresha. Mbere yuko duheraheza Joyce ikiganiro cacu ndashaka nka wewe nk'umukenyezi usaba iki leta kugira ngo wa mukenyezi w'umurundikazi kuko turiko turatera imbere arushirizeho gutera imbere maze tuzogere kuri yambona kazoza natwe duteye imbere natwe dufise ico twishoboje twebwe nyene. Mbega leta yogira uruhara rungana gute kuko watubwiye ati nibaheba ubugaba bizokunda, mbega leta nayo kugira dushire hamwe nayo kugira uwa mukenyezi atera imbere vyogenda gute uyisavye iki? Ikintu ca mbere novuga leta n'umuvyeyi. Kandi umuvyeyi hari ivyo akora n'ibindi bintu bisaba ko agusohora. Yego. Na wewe urondere. Byose niyo bishobora. Leta ifise abana benshi. Mugere rifise abana benshi nk'ingene umukuru w'igihugu aravuga ati twiyungunganye. No musari ikiganiro nariko ndumviriza umuntu avuga ati nturabe diplome ufise. Ngo James masters, ngo James doctorat, ngo James digiki, ngo sinshobora kudandaza ibiyoba cyangwa ngo sinshobora kugira kuja mu ifuru y'amatafari kubwa diplome yanje sinshobora kuba umurimyi. Kimwe chance ucukora ikindi. Gerageza ikindi. Ego. Najewe naraza gukora ngaha narakora ibindi. Ego. Narakoreye abandi, naravuye mu nzu kubera utagize intambwe. Ibintu nibishobora kugusanga ahuri manu yari kera. Ego. Bisaba yuko ukora. Ko n'ijambo ry'Imana rivuga ati nzobahezagira mu bikorwa by'amaboko yanyu. Rero iyo amaboko yagize uku uzobikurahe. Ariko utanguje igihumbi Imana izoguhezagira. Ego. Turatumva intahe z'abantu benshi. Je harubona haye umutahe w'ibihumbi 5. Yaraje kunshimira ambwira yuko ubu yageze kuri 50,000. Kandi yatangiye kudandaza irengarenga. Namubwiye ati kugumusegerereza ntaco bizogufasha. Ariko ko uri mu karere izirengarenga zogugwa. Fuma utangura udandaza irengarenga. Rero bisaba yuko nituzere cyane amaso kuri leta ahubwo turabe ikintu twokora kugira niyo leta nayo nyene tuyiteze imbere. Kuko byose bizotuva ko twebwe. Ikintu rero je no saba leta hanini nuko yo turonderera amashure yo kwiga ibi bintu twege dukora bya maritime. Canke karondera correspondance n'ibindi bihugu baze barabaruka nko mu Bubirigi, mu Buyapani, muri Tanzania ishure ririyo no muri Kenya baze bararungika abanyeshure nka barya bahejeje exeta. Hakaba abantu baza bararungikwa hariya kuvyiga kugira ngo aka kazi dukora nikazopfe burundu. Kandi murabona ko ibintu biko biragenda neza nk'ubu bwato duhagazemwe n'ubwo Murundi ubwo muzungu hama murabona hariyo n'ubundi hajya aye bwo Murundi
hariho n'ubundi bwo ngaho iwacu atari ukuvuga ngo ni ubw'aba etranje. Rero bica bisaba yuko haboneka abantu bazi gukora ivyo bintu kugira ngo turinde vyinshi, turinde isanganya, tumenye ati muri construction haboneke uwize vya construction, haboneke uwize vya inspection, haboneke uwize vya chantier naval, turayifise harya haruguru aho bakorera ubwato. Nivyo je nari nsaba leta. Urakoze cyane, turaryohewe wadutembereje, turayaze, nizera ko abariko baratwumviriza, abariko baraba kino kiganiro baryohewe n'ivyo uhejeje kutubwira, ivyo uhejeje kutuyagira uko vyagenze. Nizera ko bagira ico bahigira, bagira ico bahakura. Na wa wundi yahora atinya mbega niki ndatinya amazi, ndatinya kariya kazi karagoye, arironkeye intahe yuko hariho abakenyezi babishoboye, arironkeye intahe yuko hari abakenyezi babikora kandi bakabikora nk'uko bisanzwe. Byose bisaba kumenyera, bisaba umwete, bisaba no gushaka. Joyce Nicole, tugushimire cyane ku mwanya washoboye kudutiza. Nanje ndabashimiye gose, ndabakengukiye kubona mwaranyiyumviriye. Nundi munsi ni karibu. Urakoze cyane. Reka rero nshimire abariko baratwumviriza bose, nshimire abakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika gihere. Ndabwira ati mugire ibihe vyiza, mugire umunsi mwiza. Wowe mukenyezi uriko uratwumviriza, aka niko kanya kawe, gira ico wigiye ngaha, gira ico hakuye. Va muri iyo nzu, va muri ico gitanda, va muri iyo kusa uryamyemwo iwawe, maze nawe ushobore gusohoka, ushobore gutangaza Uburundi n'abarundi, ushobore gutangaza ababandi baguca intege, babandi bakugaya, maze ushobore kwiteza imbere nawe, ugira ico uterereye mu gihugu, ugira ico uterereye mu muryango wawe ndetse no mu kibano. Nuko rero mugira ibihe vyiza. Chaîne ya YouTube ni Irebe Media. Ikiganiro cyacu mbe mukenyezi gica misi yose kwisamizi Irebe FM ku munsi wa gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 9 z'umuhingamo. Nuko mugira ibihe vyiza, mugira umunsi mwiza aho muherereye, abari mwijoro bivaye naho bari bagira ijoro ryiza. Bye bye, ciao ciao.